Eka ndabaramutse nshuti bakunze imbonesha kure Betv Burundi nongera ndabaha ikaze muri ano makuru nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yateye iteka ibirori vyo gusozera ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza ryariko ribera hano mu gisagara ca Bujumbura, nayo ibikorwa vyo gusasa amabuye bita pavage muri rw'ifaransa bigeze ahashimishije, byararangiye mu quartier ya Carama bita Henri VIII. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye niwe yateye iteka ibirori vyo gusozera ihuriro rigira gatatu ry'abakenyezi b'imboneza ryariko ribera hano mu gisagara ca Bujumbura, akaba yabasavye ko boshira mu ngiro ivyo bamaze iminsi 3 bavuganako. Inkuru ya Ancherisa Nzeyimana. Abanyacubahiro bavuye mu bihugu bitandukanye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nibo bitabiriye ibirori vyo gusozera umunsi ugira gatatu w'ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza. Mw'ijambo rya nyenicubahiro yashimiye abakenyezi bitabiriye iryo huriro, aho yanashimangiye ku civugo cari carazi iryo huriro avuga ko igihugu c'u Burundi kitabuze ivyo gufungura, ahubwo abarundi aribo batazi uko bakwiye kubifungura. Turafise imfungurwa mugafungura ntituzi kumenya ivyo dufungura. Mu miryango yacu muze murabona abana barimenaguza agavuga cesha kutugusa agaca yibagira ibindi vyari kumugirira neza, agashaka kumashura vya bindi umwana ugasanga arwayeranije kubera kwimenaguza. Murumva yuko twabifungura neza, turafungura tukuzuzina kandi twabifunguye neza. Ubu rero twigira inama yo gufungura neza kugira bashigikire icifuzo c'abakenyezi co kugira amagara meza. Nyenicubahiro yasavye abashikiranganji kuraba uko bobikora buri bitaro vyo kw'ikomine bikazohora bitanga inyigisho zerekeye gufungura neza. Iciyumviro kindi kiriko kirateza imbere kandi nosaba ubushikiranganji ahubwo gishigikirako no ku bitaro vyose vy'amakomine hobaho igisata kijejwe gufungurira abantu, kwigisha ivyo gufungura. Ivuriro ryose riba rifise ico gisata, hamwe twereke serivise nitwisugiriye tuhamwe tuje gufasha abana bavuga batagira mikoro batabikora. Uwo muntu ni wacaraba muri ako karere k'ibitaro bijejwe kugira ngo amagara y'abana agende neza. Umukuru w'igihugu akaba yaciye ashigikira uwo mugambi mu gutanga intererano y'ubuyi bukoze mu bizinu bifise agaciro k'imiliyoni 10. Iyo nkuru yadutohoreje. Inyiteguro ya rusansuma nkuru iriko igenda neza, naho hariho ibitaraboneka bivugwa na Manirakiza Pierre Claver akora mu mugwi w'igihugu ujejwe rusansuma. Imyiteguro uko twasanze imeze igeze ku ntambwe twoshima kuko bivana hanini n'ivyo dufise n'ivyo twifuza gukora aho dushaka gushika. Rero ubu turicari mu kiringo cibanze, turiko turaraba koko aho dutangurira ibikorwa nyezina, ariko nagenda ndabye yuko ikiringo cibanze burya ni kiringo gikomeye gose kuko hari vyinshi tuza gutegura gushira ku murongo kugira ngo koko ibikorwa nyezina bimwe nyene abanyagihugu babona ku rubuga. Ivyo nivyo turiko turarondera gutegura kugira tubitangure neza, cane cane nk'ivyerekeye imitumba, bega imbibe zayo ziri hehe, zigarukira hehe, bikaba bitomoye neza. Ikindi dusaba nuko tuteza kuba dufise aho ico twita mu gifaransa revire aho zigera mu bisagara, bega igisagara kigarukira hehe, kiva hehe kagarukira hehe, mbega ahatari mu gisagara naho hahera hehe, hagarukira hehe. Ivyo vyose rero ntavyo dufise, mugabo tuko turakorana n'abajejwe kubiduhereza kandi turize yuko bariko
gukora ikivi bariko barabikora bihuta kuko twarabwiye yuko tubikeneye byihuta kugira ngo batworohereze dutangura igikorwa nyezina ku mugaragaro bose babibona. Ikigo kijejwe iterambere ry'igihugu ADB ashizeho urubuga rushasha rwo kwandikisha amashirahamwe mashasha mu ntumbero yo korohereza abacitura. Pierre Claver ruca mu vyuma. Ubwo ruganda rwo kurabira hamwe ndetse no kwemeza igitabo ngenderwako c'imigambi igiye kurangurwa n'ikigo ca leta kijejwe iterambere ADB kuva muri uyu mwaka wa 2022 gushika mu mwaka wa 2027. Didasi Ngendakumana aratubwira inkingi zitatu z'urufatiro rw'iyo migambi. Inkingi ya mbere ikaba ari yo guteza imbere umugwizatunga muri rusange mu kumworohereza mu buzima bwiwe bwa minsi yose uhereye kuva gishinga umutahe gushika ariko arashobora ivyo yahinguye canke yimbuye. Inkingi ya kabiri ikaba ari yo guteza imbere bajya twita bato aba repetites et moyennes entreprises. Inkingi ya gatatu nkuko mwabibonye ikaba ari inkingi ijanye no guteza imbere amashirahamwe ashorera ibidandazwa vyayo hanze. Kabaye n'akaryo keza ko gushira ku mugaragaro urubuga rushasha izofasha kwandikisha amashirahamwe ku buhinga bwa none. Ngendakumana aratubwira akarusho kubwo rubuga. Ibi ningira akamaro kuko icambere bizotuma mu kigo ADB amafaranga twahora dukoresha mu kugura impapuro n'izindi karito zikoreshwa ashobora gukora ibindi, kandi mwabonye neza ko n'umwanya twahora dukoresha uzoca uba muke. No kuvuga ko bizofasha mu kigo ADB gushobora kugira base de données y'amasosiyete yose ubwoko butandukanye, yaba yakerewe n'abanyamahanga canke abarundi canke abakenyezi canke ugwaruka, ayo yose azoshobora ibiharuro bizoshobora guca biboneka buno nyene tutarinze kuja mu mpapuro gusanzurura nkuko bisanzwe bimeze. Kandi mwabonye ko tuzosha dushobora kubaha amastati registre de commerce iriko na nifu batiriwe barava aho bari bagaca bayibona muri boîte mail yabo. Uri ufise imprimante agaca ashobora kuyimprima buno nyene atarinze kufata urugendo ngo aje kuriha amatike canke amahoteli. Ubwo rubuga rushasha akaba ari wezi 3 akaburungu Easy Business akaburungu B rukazotangura gukora neza kuva ku wa mbere w'indwiza, nayo uburyo bwari buhasanze bukazoca buhagarara. Ikigo ADB kizoca cugurura igisata cyo guhamagara ku murongo utariha mu ntumbero yo gufasha abacitura. Pierre Claver ruca mu vyuma nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Iruhande yuko ayo mapikipiki azimvye, abanyonga amapikipiki manini basaba kurekurirwa kunyonga mu gisagara ca Bujumbura ngo kuko bo badaca amafaranga. Rafael Nyandwi. Amapikipiki manini arashobora kuba kimwe mu vyotuma igihugu kironka ingenzi nyinshi hamwe n'amafaranga menshi y'agaciro nkuko bivugwa n'abasanzwe bahurikiye mwishira hamwe ry'amamoto manini Burundi Power Bypass Club. Nkizi pikipiki zacu twariko turategura nk'ubu competition y'abantu baje bazova muri South Africa bashikiwe n'umugwi Red Bull bazoza gukoranya mu Burundi kugira batwereke competition twungurana ubumenyi. No kuvuga aho hantu kugira uhinjire n'amafaranga menshi cyane. Tugwaye nk'akarorero aba bamotare twarase mu ndwi heze bagiye ntibaci Burundi bazana amadovize. Hari kurara abamotari barenga 100 ni moto nk'ijana bakazana amadevize mu gihugu bakararanga bakagira séjour. Iryo shira hamwe rimaze gutunganya ibikorwa bitari bike, bifise kandi intambamye nyamukuru zitari nke, bakagira nico basaba leta kugira ibikorwa vyabo bigende neza. Ireve turahura n'intambamye kubera ipikipiki zinini zirazimvye cyane. Kabanje ko organiza competition yabereye ku kibuga ca ETS Kamenge, aho twagendewe n'abantu benshi, abambasadere za Etats-Unis, baraza abasirikwizi b'umukuru w'igihugu, baraza batanga ubushimwe hari mu 2017. Intambamye ntizibura, mwarumvise ingingo y'ubushikiranganje, natwe iyo ngingo isa niyadufashe, ariko ipikipiki ziwacu sico kimwe n'izabandi kandi ntizica amafaranga kuko twe ntidukenera gutembera misi yose, dutembera kuwa gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Iryo shira hamwe rikaba rimaze kwemererwa gukorera ku mugaragaro kuva mu mwaka wa 2020 ariko rikaba ryavutse mu mwaka wa 2014. Rafael Nyandwi arakoze kuri iyo nkuru yadutohoreje. Ibikorwa byo gusasa amabuye hasi kwibarabara gitiriwe Henri VIII riri muri quartier Carama, uhereye kuri quartier ya Kinama rigashika mu Carama muri commune Ntahangwa zone
mu gisagara ca Bujumbura vyararangiye abenegihugu bahaba bagashima cane ivyo bikorwa vyo gusanura ibarabara. Inkuru ya Elvis Munyaneza. Aha turi ni muri quartier ya Carama ya kabiri komine Ntahangwa, aho ibikorwa vyo gusasa amabuye hasi pavage mu rurimi rw'igifaransa kuri iryo barabara byarangiye. Ahamaze gukorwa hahera kw'ibarabara ryitiriwe ari 8 gushika kw'ibarabara ryitiriwe Gashurushuru. Aba banyagihugu basanzwe bunguruza abantu barashima ico gikorwa. Nezerewe cyane rwose kuba twarabonye harakozwe igikorwa nk'iki. Ubwa mbere ryari barabara rimeze nabi cyane. Iri barabara twarashobora kuba tworijako twunguruza umuntu, ugasanga umuntu ariko aravuga ati je ngaha ahantu harangoye, ugasanga turiko turava ariko aravako araba ahantu hoba hameze neza cyane cyane imvura yaguye. Turashimira iri shirahamwe ryimviriye rikaza kudukorera iri barabara, kuko byatumye natwe tugira umwidegemvyo ukwiriye. Bagasaba ko n'ahandi hatarakorwa hoca hakurikira. Dusaba yuko ahandi hose hoba hameze nabi ko mwoshobora kuba mwohagera, iri shirahamwe rikahagera kugira ngo turabe turwanya amasanganya. Tugasaba yuko n'andi mabarabara yoba ameze nabi boyadukorera kugira ngo dukomeze kumererwa neza. Hakaba hazokurikira igikorwa co gushinga ivyapa kuri ayo mabarabara yashashwemwo amabuye. Elvis Munyaneza nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje, akabe nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi twari twabatororokanije. Reka nshimire bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya kugira ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Jules Boris Ingabire. Shimire cyane Mirix Mugisha yarahagarikiye. Shimira namwe mwese mwariko murayakurikirana, ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV Burundi. Murakoze naho gutaha.